Yesu uri mwiza, uri mwiza, Yesu 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 uri mwiza, yelele uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. hari umuntu aguherewe kukira umunyabyaha utarakizwa ariko no musi akaba acibaza ko kiri muri vya bindi ariko muri mvyiza rero mbonye hari indirimbo yigeze kwimera bavuga ngo abantu benshi bazi ko nkiri wa wundi, benshi bari bazi ko nkiri wa wundi, abandi bari bazi ko ngikora ivya kera, reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina amirindisha. Abaje benshi kwa Israel boye vraiment bapreba ko Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. imbabazi zawe n'ubuntu bwawe nivyo bitumye jewe Prote turakingiwe ngihumeka, nivyo bitumye Bera gihumeka na Safi, nivyo bitumye Genevieve Kaboro nawe agihumeka, nivyo bitumye Aline agihumeka, nivyo bitumye Parfait nawe agihumeka, nivyo bitumye Emmanuel Graphic nawe agihumeka. Nabo tuza kwa turi ko muri show no munsi n'abakunda bakira mu bundi buryo butandukanye nuko twara tubakira. Ni Prote turakingiwe kuri micro ya mbere, izindi mikoro batsiri ko mwabumvise ndabwira ngo ntibishashwe n'uburyohe vyuma urako vyongeye no munsi umwe wese ahagaze kuri micro yiwe ariko ari ahege nkabona umvunira kawe ngo ntahegwanje mwayibagiye nawe higeje izo bihari. Mixer ni shasha ni nini vraiment muri Tarsis Hope Ministry TV nubwo bitera imbere avuga ati kibintu bitera bije imbere bikaba vyiza, reka nongeremwe ibindi kugira ngo biburyohe mu minsi muzobona n'ibindi muswahili canke umuntu avuga ikisura yavuga ati na bado. Tuje muri show no munsi gice ca 90 rero aho tuje tuvuga ngo imbabazi zawe n'ubuntu bwawe nivyo bitumye jewe ngihumeka. Indirimbo kuva hariya kuri umukozi w'Imana yitwa Revis Fredina, indirimbo nziza cyane yafashije benshi. Ariko kandi kuri uyu munsi reka nabwo namaze kubavuga baramutsa gusa, baramutsa twera kwa Kaboro aramutsa, ndabaramukije amahoro y'Imana. Asante sana kwa Aline aramutsa, iyo ni bizu usanga pese wayerekejeko. Twene kwa Parfait muri ko murantwenga Parfait ramutsa disi, ndabaramukije amahoro y'Imana bane naba batiko baradukurikirana mwezi. Sigesha Safi ramutsa jaramutsa nawe. Nawapenda sana. Asante sana. Pero mu diaspora kazi tuzi no nyiramutsa nawe. Ndabaramukije. Asante sana. Emmanuel nawe aramutsa ataritse kiganza. Yampaye nkawe. Ahiye. Luko rero turaje nino ndirimbo imbabazi izawe n'ubuntu bwawe nivyo bitumye je ngihumeka. Tuje dukomeza nibikurikira akatse.
kubandika na kubandua. Turacari muri zuru. Yesu uri mwiza. Twende. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Uri mwiza. Yesu 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 uri mwiza. Yelele. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Ukora ibikomeye. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Yelele. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Yesu ivyo ukora birengeye ubwenge bwacu. Ivyiyumviro vyawe si nk'ivy'abantu, kuko Yesu uri mwiza. Abantu iyo badugije, Yesu uramanura. Abantu iyo bamanuye, Yesu uraduza. Yesu ivyo ukora birengeye cane ubwenge bwacu. Ivyiyumviro vyawe si nk'ivy'abantu, kuko Yesu uri mwiza. 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 Yelele. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Ukora ibikomeye. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Yesu uri mwiza. Yelele. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Yesu 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 uri mwiza. Yelele. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Ino ndirimbo inyibukije umuntu umwe yavuze ngo Yesu ni mwiza kandi araryoshe. Oya prema suramo twumve. Abaho Yesu ni mwiza kandi araryoshe. Turacari hariya muri zuru, turacari muri zuru nyene ubu tugende mu ndirimbo ivango musarabani. Twatanguranya na Refisi Fredina hariya. Turaza duteramana na Mr. Poro abango Yesu uri mwiza. Tuje ngo musarabani wa Mokozi. Turacari muri zuru, tamba n'abahuri. Ukombozi ni kazi ya thamani yake Yesu, msalabani pa Mwokozi.
ino ndirimbo nyibukije umuntu umwe yari yafitiwe ideni n'undi muntu, ariko uriya muntu baragira igihe bararihana, ariko iryo deni bamurishe uwararifise yaririshe, uwararifitiwe yaririshwe. Hari undi mugenzi yarasanzwe azi ko wa muntu aheranye, yewe nuno munsi ashaje amutuma gato ngo wamuheranyiwe kandi ideni yaragishuye. Hari abantu bakuze mu ishusho ya kera Yesu mutarahura ngo aguhindure, nuno munsi akamareka aravuga ngo wewe ngo urabona ngo hajya ngo ciwe ngo ndabizi neza ngo ujya ngo kunuko, akibagira yuko hari ico Yesu yakoze ku musaraba. Kabo sabwe ku musaraba niki wibuka ko Yesu yagukoreye nawe nka maîtresse Kaboro? icyo Yesu yankoreye ni uko ubu unye nubwo noba mfise ikibazo nishikira imbere y'Imana nkayibwira, icyo nico kintu gikuru. Hari umuntu aguherewe kukira umunyabyaha utarakizwa, ariko no musa akaba acibaza ko kiri muri vya bindi, ariko muri mvizera imbori hari indirimbo yigeze kwimera bavuga ngo abantu benshi bazi ko nkiri wa wundi, benshi bari bazi ko nkiri wa wundi, abandi bari bazi ko ngikora ivya kera, reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina amirindisha. Abaje benshi kwa Israel boye vraiment rero nubu bakibaza ngo uracari wa wundi, ariko mwarahuye na Yesu akaguhindura, abo bantu bavunira kagohe. icyo nobabwira umuntu umenye yakorera ibyaha ariko ntumenye aho yihaniye, kandi abakristo twige kwama ibyamwa bitandukanye n'iby'abakera batubonamo, kuko urashobora kuba uri umukristo ariko ingeso zawe zikaba zagumye ari za zindi nyene. Urumva ntashobora gutandukanya ati yarakijijwe canke ntiyakijijwe, ariko iyo uhindutse ukaba umukristo by'ukuri, ingeso zawe zonyene n'imyitwarire yawe iratuma bamenya by'ukuri kutakiri wa wundi wa kera. Voilà. Tukore Paul nevuze ngo imbuto zikwiranye no kwihana. Neza cyane. Sigura ngo kijijwe. Kandi ngo turi umunyu w'isi. Na cane cane. Ariko baye mweje ngo curura. Ariko bene yaragarutse aravuga mu byinshi urabona ngo urakazu yazo udakonje ntubirenga ikikudahwa. Cyane. Ugomba gukorera isi itamukorera isi. Ugomba gukorera ijuru ukorera ijuru. Umuririmbyi wacu B-Face nawe yavuze ati hitamwo kumwiga ipara canke uhitemo gusuka. Cyo byo kuba akazu yazo Imana ntibishaka. Tuko Bera ku musaraba Yesu yagukoreye iki? Ku musaraba icyo yankoreye cy'akamaro nuko nahawe nyene kuba umwishikira mu bwami bwayo, hama kandi kubera yadukuriye ko bimwe vya kera ya migo ya kera yo kubwira uharigwe ubanza gutanga ishikana inkoko inuma imbwa ariko mbwa ntibazitora kabisa, nimba ari n'inunguru nimba ari iki. Rero ivyonye vyarahavuwe, ubunye nzi yuko nacumuwe twarahawe namwe mu yera atwagiriza durafise ibyo ryo mu mutima rikumenyesha yuko ivyo wakoze atari ivyo, hama ugaca usaba imbabazi maze ugaharirwa atakiguzi utanze. Safi na Parfaite na Aline, ikibazo ni cakindi mu ijambo rimwe, niki Aline ashimira Yesu yakoze ku musaraba? Kimwe. Nta na kimwe yacibuka, turahomewe mana. Sanga ariko yiyumvira uraho. Nta na kimwe urumva ucibuka kubera yakoze vyinshi. Yo Parufe, ikibazo ni cakindi. Nabona ivyinshi. Iyo Yesu atitanga kumusaba simba nitwira izina. Sawa. Rero usanga ndi impene, Yesu yagize impene canke intama. Yesu rero kugira impene ahubwo yagukijije kwitwa impene. No kuko yo ndibuka umuntu aravuga ngo Imana urakoze gutangiza impene ngo ndire kugizirira. Ibatse bakaba bakuriye n'aka brochette. Rero ni vy'igiciro kubona yatwitse. Sante Safi mu Kirundi. Ikibazo ni cakindi. Safi mu Kirundi. Anyibukije hano bavuze yari muri comedy imwe avuga ati ndaza kuvuga amajambo nawe urasubiramo yera umuntu ari karatura. Kuba ngo vuga ngo mwami Yesu, akashaka ngo vuga ngo mwami Yesu frema. Chembo ni Safi nabivuga mu Kirundi nawe nguyo ngo Safi mu Kirundi. Jamani kwa wewe Safi. Basi nasikiona nasema Safi mu Kirundi. Safi mu Kirundi. Safi abivuga mu Kirundi. Nico twashatse kuvuga. Nuko. Kirundi sikirenga. Abona sawa kabisa.
n'ivyo vraiment imana yaradukuye kure navyo kivuga nuko nyene ikirundi si cishi ndabizi nuko rero bana dukurikirana iyo nishobora kwibezereza cyane muri no ndimi twibutsa ivyo Yesu yadukoreye ku musaraba reka tubananye tuyitamba tunezeranwa nawe wacunguwe twagiye Nino ndirimbo nyene tuce dusozera ko shoyo no munsi ubona ko ari shoyo rimeze neza igizwe n'indirimbo ziri muri style itarenga imwe style yitwa Zuru aho twereye kwa hariya kwa Levis Fredina turagaruka tuja kwa Mr Poro Prote turakingiwe bandi bakamwita Police Mr. We utsipsa niko byafashe man man uziko mufatisha mwebwe Mr. We turakingiwe amazina baye kwari meje tuzofata rimwe ryonyene turifatanye turi ntituvumika mana nyagasanirwa luko rero hanyuma tuza kuni no ndirimbo musalabani ndirimbo ubona ko yadufashije nzi neza ko nawe yagufashije ariko kandi twavano tutagushimiye wafasha akanya ko gadukurikirana wadukurikirana uri mu ngendeshwa canke uri kugenda na taxi guru urazi ko kuyunguruza vyiyongeye tukongerwa n'indi taxi bita taxi guru twari tuyifise ariko nitwe tuzi kaba tuyirengageza ko turiye taxi ntutse wapi na taxi guru buzirunguruza bikagenda neza twari kumwe na Abera hari iburyo bwanje tugushimira nawe ushimira badukurikiranye ndashimiye cyane abo twari kumwe muri studio turashimiye n'abakonzi bacu badahengeshanye kudukurikirana muri bwa bumwe nyene je tubasaba barabizi none nk'ubu hari umuntu ataramenya ibyo tuba dukeneye Jesse nibaza vraiment kuko nuba bahaye link uwundi yamurongikiye aramubwirutse cukora ibinaka muri bwa bumwe rero muce mukubita kwa kaboro muce mugira partage muce mugira like comment na share byose ngese asante sana kabo sezera tuve hano amasara tujana ndabasezeye mwese mwadukurikiranye Imana ibaho umugisha kuba mwadutije uwo mwanya wanyu mukadukurikirana hariho ibintu byinshi mwari kuraba kuri YouTube canke mwari kuba muri ko murakuri uwo mwanya muri ko murakurikirana iyi show yacu ariko mukadutiza uwo mwanya kubwo kudukunda no kudusupportinga mukayiraba Imana ibaho umugisha ntibagire gushira kakabo bagire bya bindi byose bikenewe asante hari nubu ntibabyumvise ngo nukuri nkumva namba ngaho rero shima musezere tugende ndabashimye mwese bakunzi ba Taxi Hop Ministry mani bahezagire turabakunda asante iburyo bwanje tugende kwa Mbambura shima hanyuma musezere twivire hano yego ndabashimiye cyane kandi ushikari gukurikirana ibikorwa by'iwacu Imana ibahezagiye asante parfait zo twagiye yego ni bya bindi nyene turashimiye abadukurikiranye n'abadahengeshanya kudukurikira Imana ishikara kubahezagira ibyo dushaka barabizi bashikare basangiza abandi barahezagira asante sana shoyo no munsi hano irangiriye ariko ibindi biganiro cyabandanya nawe wakoze kubana natwe tuze dusure duhure mu indi show canke mu kindi kiganiro uzokurikira naho ubutaha bye bye Taxi Hop Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen